Ku mazina yanje nitwa Aniseti Niyonsaba, nkaba sanzwe nubatse, ndafise umudamu umwe, abana babiri. Nagira rero mfate kano kanya shimira Imana ku bikorwa vyiza Imana igenda idukorera ku munsi twishimikize ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'Imana Bibiliya yera, mu gitabo ca Zaburi ni igice c'136 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, ngo kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Ndafise ishimwe, naragize ubukwe, ngira ubukwe bwiza mw'ishengero, abakozi b'Imana barampezagira, eka mbere n'inshuti abagenzi barashigikira. Imana ibana nanje muri izo nteguro zose. Nabukoze mu 2016 itariki 13 z'ukwezi k'umunani. Hanyuma cyo nshimira Imana nuko Imana yabanye nanje, irampezagira vy'ukuri, ngenda mbona ibitangaza bikomeye. Imana iyo yizigiye ukayizera nayo ntigutetereza, ahubwo irakunezereza. Ari naco gituma ndiko ndashikiriza ishimwe ryanje kugira ngo abakunzi ba Eliona TV bumve ko iyo mwizigiye Imana mukayegera, Imana ibakorera ibitangaza. Ari naco gituma natanguje iyi Zaburi ivuga ngo nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imana rero yarangiriye ubuntu, irampa kugera mu bigero, kandi ndayishima. Irampa umufasha, turakora ubukwe nkuko muvyumvise muri 2016. Nyuma yo gukora ubukwe, Imana ishishikara kungirira neza, impa ibibondo. Nagomba rero ikintu gikomeye nagira ndakubwire mukunzi wa Eliona TV ko mu mwaka umwe Imana yari ihejeje kumpezagiza ikibondo, eka mbere irampa naho kuba, no kuvuga irampa parcelle, ndubaka inzu. Ikitangaza gikomeye rero nuko itariki nagiriye ko ubukwe ni nayo tariki ninjiriye mu nzu shasha, mfise n'ikibondo kimaze indwi, no kuvuga isomene imwe. Urumva yuko ari gitangaza gikomeye. Nashaka kukubwira ko igihe cyose urakwiye kwatura umugisha. Hari abantu uzabumva bariko baravuga ngo naragowe, ngo ndagowe, akamana amaganya muri we, akamana gusuhuza umutima. Mugabo ndashima Imana ko muri ico gihe cyose Imana yandinza amaganya, yandinze amagorwa. Nagira ndagushingira intahe gato. Urabona ko muri 2015 igihugu cacu c'u Burundi ciza cyane ko caciye mu bihe bitoroshe, aho mbere abantu benshi wasanga mu kanwa kabo harimo kuvuga amajambo aya naya, ngo ubuzima buzimvye n'ibindi. Ariko nagira ndakubwire wowe uri kurakurikirana Eliona TV ko Imana iratabara, Imana iba hafi yabikunda, nubwo vyoba muye bikomeye. Imana yo yimenye ingene itabara abayo. Yaradutabaye, yarantabaye. Ico gihe urumva ko naciye nkora ubukwe 2016 mu kwezi kwa 8 tariki 13. Nagira ndakubwire ko Imana yankoreye ubukwe bwiza cyane, kandi ubona ko hari mu bihe bitameze neza. Ishishikara kubana nanje. Jewe harageze igihe nsaba Imana imbabazi, ndavuga nti Imana mbabarira nimba noba nari dodomvye canke naravuze ijambo ry'ubuzima buzimvye ryaraciye mu kanwa kanje. Ndakwinginze umbabarire, kuko nabonye Imana inkorera ibitangaza. Nico gihe nabonye kugira neza kw'Imana. Imana irama amafaranga, Imana iranyubakira inzu, Imana irama parcelle, Imana irama umukenyezi, Imana irama ikibondo. Noneho no munsi nkabafise ibibondo bibiri. Urumva ko nishimwe rikomeye cyane. Ari naco gituma uno munsi ndiko ndakubwira urakurikirana Eliona TV kukwiye kuba umuntu afise ivyizigiro bizima, umuntu afise kumenya Imana agaciro kayo, kuko Imana ntimeze nk'umuntu, Imana ntimeze nk'uko we wiyumvira, ni Imana iseruka. Ndiko ndavuga mu kanya gatoya Imana ikabeje kuma parcelle, kanyubakira inzu, ushobora no kumaza ikiringo kirekire. Ariko nagira ndakubwire Imana nicegwa, igihe cayo
iraseruka igakora igitangaza, igihe cayo iraseruka ikagutabara. N'iryo shimwe mukunzi numva no gusangiza kuri Eliona TV kugira ngo noneho nawe uba ahantu ufise amashimwe ntiwiganyire, nube muri babandi ngo biragoye, ngo ubuhongo vyacitse, ngo vyarenze. Ico gihe jewe cari gihe cibihe bitoroshe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Uno munsi urabona kandi ko hari ikindi kiza gikomeye kibangamiye isi yose, kiriko kiranyiganza isi, gitera ubwoba isi. Ariko nagira ndakubwiye muri ibi bihe nyene, ibi nyene ubona ko bikomeye, ntutivyizigira ahubwo ushimira Imana. Ndagushima ko nkiriho mpemuka impwemu z'abazima, ndagushima ko ngishobora kugendagenda bigakunda, ndagushima ko nkifise ivyizigiro bizima, kuko Kristo niwe adushoboza kugira ivyizigiro bizima. Ari naco gituma ndakwipfuriza kugira umugisha w'Imana, kwatura ivyizigiro bizima igihe cose, wiyature kumugisha, ushingira n'abandi aho uri kuraca hose, ntugume wiganyira, kuko kwiganyira Satani arabizamo nawe akagutuma ugira amaganya menshi. Mugabo ufise amashimwe naho uba waraye ubusa ukaririmba ugatazira, kuko Imana ifise ngena ikumenyera ejo hawe, ifise ingene gupangira ivyejo, ivyahega ejo kugeza. Nico gituma rero numva ko ukwiye kugira ivyizigiro bizima, ivyizigiro vyo kumenya ko Imana ishoboye, Imana itaraba nkunzi, oya itaraba uburebure, itaraba ubugufi, itaraba n'ubunini, oya ukuri kose Imana yacu ni nziza, ihora ari umwizigirwa. Shimira rero Imana yawe, shimira uhoraho kuko ari mwiza, ngo kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imana iguhezagire.